Education y'u Burundi iri très archaïque. Ejo nakoze video y'urya mu maître Artemo Katihabwa ari ministre de la justice ko bamutemye afise amanota 76. Ça c'est ridicule. Narinze ngo ivyo vyaraheze none ubu iracahari aho umwana muza ko abandanya secondaire ngo yanyoye cigwa kimwe canke bibiri canke ivyo bintu vy'amakonkuru ibintu vy'amakonkuru mbabikora he abantu muri bubigi no mufasa mumbwire baracakora ivyo amakonkuru bagahiga umwana ko yiga secondaire ko yiga primaire ngo bakamutema bakamuyobeza agasubira muri classe kabiri gatatu mu bihugu vy'abongereza uhere muri South Africa nta mwana adura nta mwana atemuka utanguye uwa mbere urangiza ariko secondaire wihejeje muheje secondaire kumbure hari amanota yemerewe kuja muri université hari amanota yemerewe hari amanota peut-être kwemerera kuja muri faculté za medicine hari amanota tabari kwemereye ariko nta muntu bayobeza ariko yiga umwana babadindiza ibintu vy'ubufutifuti ivyo bintu ko abarundi bakumara abantu binyuma primitive ivyo vy'amakonkuru vyo kuyobeza abana muri secondaire nta handi bisigaye atari wacu mu bihugu bizima ibihugu industrialize wanashaka bafise ibintu ba discoveringa bafise ama factories abana bareka bakiga baje secondaire hadashaka kuja ku university kwera ibindi vyo gukora abo babikina ko bigaza amate biremeza umutwe baja kuboroka ibyo bintu vy'geography vy'histoire abantu baboroka ku mitwe bitagira sense ngo kuyoboza umwana kuri bijya bintu for what exactly. Donc birateranisha wumva hano mpamvu mvuga i Burundi hari ibibazo vyinshi buse famille umwana aruzi ikibanza turiko turarondera ibiture turi abana ikibanza for what. Iyo education archaïque uheze ukabura nakazi waje no hanze ntibanayemere babantu basaba kwibiturire vyiki ibihugu bizima ko abana bene gihugu biga ku buntu mwe mu Burundi uzurasaba turi abantu ku kibanza cy'ishuri for what. D'abord uja kumudubuza umuyobeza wishimikije iki. I don't understand aba ministre baja kwigibura bakagakoza ibintu vy'amafuti mu gihugu ivyo bintu vy'umenga abantu bose baba abanyeshamba badashobora gutera imbere nk'abandi nta gihugu umwana muri secondaire bamuza ko yiga ngo yabuze inota rimwe 2-3 mugakura kacanke kariya. Ivyo bintu vy'amakonkuru for what uri gukonkura nibiki wewe gisha umwana kuva mu ntango gushika umwaka uheze niba utamwigisha konkuru niyo icimwigisha ikintu konkuru yigisha iki konkuru doesn't even test anything umuntu akoze umwaka washobora kumuevaluate konkuru ushobora kuvyuka nabi sepa ibyo bintu vy'amakonkuru n'ibintu vy'ibifuti très archaïque sinumva igituma abarundi wababaza ngo n'abazungu n'ababiriki n'aba ivyo nta bazungu babikora n'amafuti yabirabure mutegera mutera imbere isese agasa c'est très ridicule sorry bye.